Ico gihe je mvuka papa wacu yatwara ikambi yo mu Rutana, hama ndamubwira ati je navukiye mu Rutana kuko papa wacu niyo yariko arakorera. Wa mupapa aja kwi telefone ahamagara mu madame wiwe akoma induru ati ngo wumvirize ibiriko biraba. Madame wiwe arabimwodondorera aca ambwira ati mwana utubabariye kuba turiko turakubaza ibibazo vyinshi, twatangaye cane kuko twari twarababuze, twarabarondeje turababura kugira ngo natwe tubakorere neza nkuko papa wanyu yatugiriye neza. Ati jewe na madame wanje n'abana 5 bari bamaze kutwimbira ibinogo baduhambamwo, ariko papa wanyu yemera kwitanga aza kugira ngo yimukire iwacu, baturondere batubure, birangira ari wapfuye mu kibanza cacu. Ku mazina nitwa Rubega Jean Bertrand, ndi umu apotre missionnaire, hama mvuka Ingozi mu ntara nshasha, mu ndinganizo nshasha. Uyu munsi twovuga ko turi muri Butanyerera. Nakuriye i Bujumbura, natanguriye amashuri kuri Saint Michel, ariko umuryango wacu uva Ingozi. Papa nabo tuva hamwe bose tuva Ingozi. Mu 1992 1992 niho jewe navuka. Ivy'amagume yagiye kuba maze umwaka umwe n'amezi make y'imvutse, no kuvuga bampunganye ndi mu mugongo. Sinabimenye, nakuze ndavyumva ariko sinabonye ivyo ariko biraba ico gihe. Nuvuga nti ndi mu bacitse ku icumu mu 1993 igihe hariko haraba intambara ifatiye ku bwoko, ifatiye ku gucana nk'uko abarundi niko novuga, inyuma yuko umukuru w'igihugu yaragandaguwe. Muri ico gihe papa wanje yari afise umugenzi bakuranye, biganye, basangiye ubuzima. Mu nyuma kubw'imvo z'ibihe baratandukana, umwe aja mu gisirikare uwundi aja mu vya politiki. Hama inkuru rero yagiye, iyo ntahe yagiye kugaragara inyuma yuko papa wanje yumvise amakuru yuko uyo mugenzi wiwe agiye kugandagurwa. Niko kumurondera aramubwira ati numvise amakuru yuko iri joro mu bantu bahava bicwa urimwo. Aramubwira ati rero icombera ciza, nafashe ingingo yo kwimuka nkava nimukira iwawe. Baba ahantu bita mu Gisandome. Uyu munsi ndaza kubigarukako. Bakunze kuvuga ngo Sandome, mu Gisandome vyasigura ko abantu benshi baba muri iyo quartier. Yari amakartier mwijoro baza gutora abantu, bukeye mu gatondo mugasanga umuntu umwe muri mwebwe yagiye, bamutwaye, yapfuye, baca bahita mu Gisandome muri commune novuga muri kote ya Gihosha, zone Gihosha. Niho hariho parti imwe yitwa mu Gisandome, niho baba. Papa wanje yemera kwimuka, aja kwimukira iwe. Barabana, baza kumurondera muri iryo joro kuko niwe yarashikiriwe kuri liste y'abantu bagiye kwicwa. Papa wanje abari waseruka kuri portail, araza abari we yitaba baje kudodora. Babandi bari baje kumutora, bamutorana n'umuryango wiwe, basubira inyuma gutanga raporo, bababwira yuko babarungitse ahantu hatariho, basanze haba umwe mubo basangiye ubwoko kandi ari mu gisirikare, ari we papa wanje. Basubirayo ubugira kabiri muri indi joro, basanga vy'ukuri papa wanje yahisemwo kuguma ngaho kugira ngo ashobore gukiza wa muryango. Baza kubona ko ari ibintu bikomeye, birangira inyuma y'imisi mikeyi papa wanje yahavuye azira. Novuga ngo kuzira, wa wundi yari karatabara yahavuye yitaba. Baramuhamagaza ati amakuru twumvise yuko uri kuragenda, wimukiye ku muntu turiko turarondera na yagute. Akicisigura vyarangiye mu nzoga yari karanywera muri abo bantu bamuhamagaye, yasanze bamuhaye isumu. Uyo munsi nyene, iryo joro nyene, atashe ashitse muhira, yasubira gutaha kwa wa mupapa
aramwiganira ivyabaye ko bamye baramubaza impamvu yimukiye iwe. Aramubwira ati vyabaye birebire, ubu bariko barambaza igituma nimukiye iwawe kandi numva ntameze neza, nanyoye isumu mu nzoga bampaye. Atangura kudahwa amaraso, bamwirukana kwa muganga muri Rwakarede. Amaze gushikayo aca asanga akaba kamaze kuba ntaco bari bukimufashe, baramuhospitaliza. Hama aca atumako mama wanje amubwira ati telefonera madame. Aramuhamagara, mama wanje araza, twe twaba Ingozi. Mama wacu aca ava Ingozi muri iryo joro, aramuzana n'imodoka y'akazi. Araza, ashitse agishika muri Rwakarede aca aramubwira ati nanywereye isumu mu nzoga bampaye igihe bariko barambaza impamvu naje maze imisi nimukiye kwa Darius. Mama amaze kumubwira ayo majambo aca arasinzira. Mu gatondo bwakeye yamaze gucikana. Bamaze kuja kuri anterema, baraheza ibikorwa vyose bijanye no kumushingurana iteka. Mama wacu yafashe urugendo rwo gusubira Ingozi. Amaze kugira mu nzira ibintu ntivyari bimeze neza, abantu bari batanguye kwicana, bari batanguye gusubiranamwo abene gihugu. Niko mama wacu mu modoka yararimwo bahagarikwa n'abantu bariko barihora, kubera ko umuprezida ava mu bwoko basangiye yari yamaze gupfa. Mama wacu bamaze kubavangura mu mabisi, vyarigeze kumara igihe biba mu myaka yaheze. Bamaze kubavangura, mama wacu bamaze kumushira ku ruhande rw'abantu baza kwicwa, niko kubabwira yuko avuye kuri anterema y'umugabo wiwe ari we papa wacu. Ati vyombera vyiza ahubwo mutelefonye uwo papa wacu, uwo umugabo wanje yapfuye azira, kuko ari mu bwoko bwanyu. Baco baramudodaguza ati ninde, avuga izina ryiwe. Baramutelefona bamubaza ko amuzi, nawe aca babwira ati muri hehe. Baramubwira yari yurira imodoka y'akazi, aza yemera guhagarika ivyo ariko arakora vyose. Yumvise amakuru atari meza agiye kuba kuri mama, aca araduga amusanga ataco baramugira, amukura mu kigwi c'abantu benshi, amuriza imodoka, amumanukana i Bujumbura. Mama wacu abakize gutyo. Iyo ntahere twe twakuze dufise ayo makuru avuga ukuntu papa wacu yatabaye umwe mu bagenzi we bari bagiye kwicwa muri ico gihe c'intambara mu 1993 na 4. Hama mama wacu nawe acatabagwa na wa wundi papa wacu yatabara yapfuye azira, niko no bivuga. Hageze ko mama wacu asubira muhira, yamurungikanye abajeje umutekano, baramutwara bamushikana amahoro. Asubira mu mirimo ya misi yose. Twasubiye kuronka amakuru mu muryango batubwira yuko yafunzwe kumvo z'amatohoza mu 1994. Yafunzwe azira ko yoba ariko akorewa kamatohoza yuko ari we yoba yaragandaguye papa wacu. Nawe arafatwa aranafungwa muri ico gihe. Afunzwe ababwira ati ikintu coshobora kunkura ngaha nuko ibyo muri ko muranyagiriza atari byo. Ati naho jewe mumfunze ndiko ndazira ibinyoma. Bamubwira ati wo turonkera umuntu umwe aza gushinga intahe akavuga vy'ukuri yuko uri kuzira ibinyoma. Nawe nta kindi yakoze, yababwiye ati ni mutelefone umudamu wiwe aracariho, icaza kuvuga cose ndacemera kuko aranzi kandi aranshingira intahe. Bamaze kumuhamagara mama yaraje Bujumbura, aragaruka kandi asanga wa mugenzi wa papa arafunzwe, ari mu mpimba azira dosiye papa wacu, afunzwe kumvo z'amatohoza. Bari mu misi yo kumucira urubanza rwo guherayo bamuharigiza icaha c'ubwicanyi. Birangira bahamagaye mama umunsi w'urubanza, ashinga intahe ababwira ukuntu ahubwo nawe ari we yamutabaye, bamukuye mu bandi mu modoka iri kiraduga, abashingira intahe ukuntu atacaha mwagiriza, mu gihe nawe ari we yamutabaye bagiye kumwica. Yibutse ukuntu yatabaye nawe umuryango wiwe. Amaze gushinga intahe ku mugaragaro y'ubwo rukurikirane rw'ivyagiye biraba, uyu munsi tuko turavugana, nibaza ko nabo bazokurikirana kino kiganiro. Twege twagiye gukura, abana bakiri bato biragoye kubabwira amakuru nkayo. Mama hari ivyo atatubwira turi bato, ariko uko twagenda turaca ubwenge yagiye aradushingira intahe atubwira ivyagiye biraba.
igihe kimwe tumaze gutangura novuga gutera intambuko yo kwegera imbere mu by'ubuzima, barahanahanya amakuru banshira muri groupe y'imvukira z'abanyengozi. Hama muri iyo groupe byasaba ko umuntu yidondora. Uko niko twasuye gutorana na wa mupapa n'umuryango wiwe. Byasaba ko twidondora, ukavuga imyidondoro yawe, papa wawe iyo uva. Hama ndavyibuka hari muri 2020 ndavuga imyidondoro yanje muri iyo groupe y'imvukira z'Ingozi. Hama wa mupapa abona imyidondoro yanje kuri groupe ya WhatsApp, aca inyuma y'iminota nka 30 baheje kunshira muri iyo groupe, yaciye telefona, numva umuntu ampamagaye ambwira ati wewe uvuze ko witwa Rubega Jean Bertrand. Ndamubwira atego, ati wavukiye he? Ico gihe je mvuka papa wacu yatwara ikambi yo mu Rutana. Hama ndamubwira ati je navukiye mu Rutana kuko papa wacu niyo yari karakorera. Wa mupapa aja ku telefone ahamagara mu madame wiwe akoma induru ati ngo wumvirize ibiriko biraba. Madame wiwe arabimwodondorera, acambwira ati mwana utubabariye kuba tuko turakubaza ibibazo vyinshi, twatangaye cyane kuko twari twarababuze, twarabarondeje turabura kugira ngo natwe tubakorere neza nkuko papa wanyu yatugiriye neza. Ati jewe na madame wanje n'abana 5 bari bamaze kutwimbira ibinogo baduhambamwo, ariko papa wanyu yemera kwitanga aza kugira ngo yimukire iwacu, baturondere batubure, birangira ari wapfuye mu kibanza cacu. Ati uyu munsi turi bazima twese, n'abana ni bazima, bamwe baragiye mu bihugu bitandukanye kurondera ubuzima, nako turi muri Itali tumeze neza. Ati bizotunezera nitwasubira kubabona ko twumvise muri bazima. Iciza papa wanyu yadukoreye natwe tuzogikorera abo yasize. Uyu munsi twashiye kugiranira ubucuti, twabaye umwe, turi umwe n'umuntu tudasangiye ubwoko, turi umwe n'umuntu yagize impact mu muryango wacu, natwe umuryango wacu ugira impact mu muryango wabo.